bakunzi ba Atia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Amahoro y'Imana aho muherereye hose, mu Burundi, muri Congo, mu Rwanda, muri East African Community, muri Afrika yose, i Buraya, muri Amerika, ku migabane y'isi yose, sangwa amahoro y'Imana yodukesha iteka ryo kuba twararemwe ku gashusho kayo. Tumaze imisi mwikarema, igihe kiroranye cyo guhindukirira umukama. Igarure wemere inkuru nziza. Indwi nyeranda niyo tugiye gutangura tuganisha kuri Pasika y'umukama. Mwarabonye ko kuri Atia Vibes TV tutigeze duhengeshanya kubaherekeza muri kino gihe ceranda cyo kwigaya no guhinduka bivuye ku mutima. Mu ntango rero y'ino ndwi nyeranda, Atia Vibes TV ibazaniye umutumire aza kuduha umuco kuri iyo ndwi. Imbere yuko mbandanya, mwavyumvise, jewe ndi Inyase Nkuru Nziza, Patiri Umukutsa Kivi kuri Atia Vibes TV. Reka mpe ikaze umutumire. Karibu umutumire muhire kuri Atia Vibes TV. Utwidondore tumenyane, na kare iteka rihera mu kumenyana no kuramukanya. Murakoze cyane. Je nitwa Padiri Thierry Havyarimana, nkamvuka muri diocese nkuru ya Bujumbura. Muri iki gihe nsanzwe ndi mu butumwa i Roma mu Butaliyano, bwo kunonosora ivyigwa bijanye na liturgia. Benshi baravuga n'amasahamana, tuvuga liturgia kubera amasahamana, iryo jambo hari ico ribuze, kumbure tuzobisubiramo. Ndakengurutse rero kwikaze mu mpaye Padiri, nanje mboneyeho kuramutsa abariko baratwumviriza bose iyo baherereye, abari mu gihugu ciza cyacu c'u Burundi, abarundi bose bari kw'isi yiva ikagera ku migabane y'isi, haba muri Afrika, i Buraya, muri Amerika, muri Canada, eka n'Aziya hose. Mwese ndabaramukije amahoro ya Kristo, we mukiza wacu akaba n'umukama wacu. Sangwa indamutso yanje, murakoze. Uraduteye iteka Patiri Thierry Havyarimana, Patiri kukira diocese nkuru ya Bujumbura nk'uko ubitubwiye, ukaba uri mu gisagara c'Iroma ku mugwa mukuru w'Eklezia, aho uri kuranonosora ivyigwa vya liturgia. Reka mbere profite cambo c'ababandi. Pati duhonje gatoyi, be umukristo yumvise liturgia ategera iki? Mu ncamake gusa. Murakoze cyane. Ego muri make liturgia nkuko dusanzwe tuyibamwo mu kuyihimbaza inkuka y'imisa, gushengerera, eka n'ibindi bisabisho vya liturgia. Liturgia insiguro yayo muri make novuga nti ni guhimbaza uguhura n'Imana. Guhura n'Imana mu buzima bwacu. Agostino Mweranda niwe yavuze ati Imana yaturemye itwiremera, yaturemye mu gashusho kayo. Nta handi dushobora kuronka urukiza atari muri yo. Nico gituma nka wa mwana Bartime yavuze ati Yezu mwana wa Dawudi ngirira ikigongo, yaratuze akamo kuko yarababaye, yararushe, yaranyotewe Imana. Guhimbaza guhura n'Imana nuko wumva ko iyo Mana ariyo soko ry'ubuzima bwawe. Gutyo muri liturgia rero duhimbaza amabanga y'icungurwa ryacu. Jambo yigize umuntu akabana natwe. Icyamuzanye ni ukuducungura, ari vyo tugiye guhimbaza muri iyi ndwi nyeranda. Ugucungurwa kwacu, Yezu mwana w'Imana yarababaye, aritanga kw'inkuka kugira ngo adukize. Rero liturgia muri make duhimbaza uko guhura n'Imana. Duhimbaza ivyiza umukama yatugiriye mu kuducungura. Bikira Mariya akavuga ati rugira vyose yangiriye ibitangaza. Muri liturgia
duhimbaza ibitangaza vy'Imana yama itugirira ku munsi uko bukeye uko bwije, mbere tugahimbaza n'iteka yaduteye mu kutugira abana bayo. Nuko rero muri liturujia twitaba akamo k'Imana, ko Imana yaducunguye, ko Imana yaduteye iteka tugira abana bayo, natwe twitaba akamo kayo, umuhamagari duhamagarira kuza kuyininahaza, ari navyo biduha urwo rukiza. Liturujia twitaba akamo kayo mu kuza kuyisenga, mu kuyininahaza kugira ngo tuharonkere urukiza. Imana niyo yatwitoreye iratugira igihugu cayo, ivuga iti muzoba igihugu canje nanjye nzoba Imana yanyu. Mu gihe dukoranye nk'umuryango muri liturujia eklezia muryango, duhimbaza ico turi iteka turi nk'umuryango wayo, tugahimbaza isezerano mbere nshasha kandi yamaho dufitaniye n'Imana. Ico gituma muhuka y'imisa umusaseredoti agira ati mu kibanza ca Yezu, akire murye mwese, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza gusesa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Liturujia rero duhimbaza guhura n'Imana, tugahimbaza iyo nsezerano nshasha kandi izokwamaho, ari no kubw'iyo nsezerano ducika umwe na Kristo. Nico gituma mu nkuka y'imisa duhimbaza ukunywana na Yezu Kristo, mu gusangira tukanywana tukaba igihugu c'Imana n'igihugu c'amaho catowe n'Imana. Murakoze cyane. Urakoze cyane Padre Thierry. Tuzorondera akanya mutugire ku muriri ku bijanye na liturujia, kuko ari ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'eklezia n'ubuzima bw'abakristu bw'abanyamuryango. None Padre, tugaruke ku ijambo ryaduhuje uyu munsi. Turinjiye mu ndwi nyeranda muri eklezia, tugenda tugana Pasika, ijoro rya Pasika n'umunsi mukuru wa Pasika n'imisi mikuru ikurikira Pasika. None Gapati, ni kubera iki iyi ndwi yitwa nyeranda? Muri iyo ndwi nyeranda hari ico dukunze kumva bita Triduum Pascal. Abandi bakavuga ati muri ino ndwi nyeranda niho dusanga umutima w'ukwemera kwacu. Utwo tubazo twose Pati, dufashe kugira ngo ntihagire umukristo n'umwe ahusha ibyiza byo muri ino ndwi nyeranda kubera ukutamenya canke kwibagira. Murakoze cyane. Egome turatanguye indwi nyeranda, two turasozera ikiringo c'ikarema twatanguranye ku munsi wa gatatu w'Iminyota. Ikiringo c'ikarema cyo kwisonzesha, kwibabaza, twisonzesha ngo ducuvye ingeso mbi za kamere kacu, mbere nk'uko twabizirikanye mu nkuru nziza ku munsi wa gatatu w'Iminyota, tukavuga tuti tukumva ko tuhamagariwe gukora ibikorwa by'urukundo, tugasenga twisonzesha, tubikora nk'abakristo, tubikora kugira ngo Imana inahazwe. Arico gituma impembo dukeneye si yindi niva ku Mana. Ico gituma twumva rivuga ijambo ry'Imana rivuga riti niwisonzesha, niwagira ico ayo mugenza we, niwasenga, uragenda hiherereye, ntuje ngo ngaho uvuge bose bakumve babone ko uri umuntu mwiza, ariko ubikore kubw'inahaza ry'Imana. Niyimenya ingene iheza ikagukuza, ikagukiza, ikaguha gutera imbere mu buzima. Egome muri iki kiringo c'ikarema twarazirikanye muri aya madominika 5 aheze, ego tukazirikana ku munsi mbere inyigisho ngenderwako, tukaba dufise inyigisho buri dominika yose iduha gukura mu katekisimu, iduha gukura mu kwemera kwacu nk'abakristo. Twarabizirikanye, kumbure uno munsi sivyo
vyaduhuje duhamagariwe kuzirikana indwi nyeranda. Uti indwi nyeranda kubera iki? Egome ni indwi nyeranda kuko niyo tuvomamwo ubweranda. Ni nyeranda kuko niyo duhimbarizamwo amabanga y'icungurwa ryacu. Ni nyeranda kuko niyo duhimbarizamwo Pasika, ukujabuka tuva mu buja bwa sekibi tukaba abana b'Imana, abana ba Ekleziya. Niyo duhimbarizamwo amabanga y'icungurwa ryacu, tugahimbarizamwo mbere n'ibatisimo ku munsi wa gatandatu mweranda mw'ijoro rya Pasika. Ni nyeranda na cane cane nk'uko muvyumva kubwo uwigira nyeranda ni Yezu Kristo umwana nyene w'Imana ayigira nyeranda. Niwe yitanze ku bwacu, amaraso yiwe agaheza akatubera iciru c'ibicumuro vyacu, akatugira bidegemvya, akaturonsa ubweranda. Twebwe ntituri beranda ngo kubera ibikorwa vyiza dukora, oya, turi beranda kubera ubweranda tuvoma kuri Kristo nyene. Ubwo bweranda nawe yabusasagaje mu kwitanga, mu kugupfa, mu kubabara, gupfa no kuzuka tugiye guhimbaza muri iyi ndwi nyeranda. Ego cane indwi nyeranda tuyitangurana n'uyu munsi mukuru w'ibisandasanda. Umunsi mukuru w'ibisandasanda novuga ni nka introduction, ni inyinjizo itwinjiza muri aya mabanga ya Pasika. Uyu munsi two turahimbaza kwino Dominika y'ibisandasanda, Dominika y'umwaka C, mwaka C, ari nawo twumva inkuru nziza ya Luka mu mwaka A, tukazirikana inkuru nziza ukababara ko twagishikirijwe na Matayo. Kurya inkuru nziza tubibona mu gitabo cy'inkuru nziza. Mu mwaka B tukahimbaza tukumva Mariko. Uyu mwaka C turumva inkuru nziza ya Luka, tukumva ukubabara. Ego babivuga kumwe ariko umwe wese arashiramwo akagoboranja kiwe. Muri Luka tukumva ingene tubona Yezu ababara, tukumva amajambo yagiye aravugwa n'abandi barya bari ku musaraba, eka n'abandi. Egome kuri uyu munsi rero turahimbaza, turinjira mu mabanga ya Pasika, tugahimbaza kubabara no gupfa vya Kristo. Egome mu kumva duhimbaza amabanga yo kubabara kwa Kristo, turumva ko Yezu bamufata bakamugirira nabi, bakamwica, tukumva kumenga ubuzima buraheze. Ariko ku munsi w'ibisandasanda tuba dufise ibisandasanda mu minwe. Ibisandasanda ni ikimenyetso c'intsinzi, ni ikimenyetso c'ugukira, ni ikimenyetso c'ugutabaruka. Duhimbaza rero ko kubabara kwa Kristo, mugabo dufise kandi muri twebwe umwizero w'intsinzi. Tuba twinjira rero mu ndwi nyeranda. Kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu mweranda tukabandanya twumva ingene bagiye umugambi abakuru, abasaseredoti, bagiye hamwe bagashaka kwikiza uwo Yezu kuko babona kumengo ariko arababangamira. Ego twari tumaze imisi tubizirikana muri iyi ndwi ya gatanu y'ikarema. Twarumvise ingene mbere tubizirikana no muri ino minsi itatu ingene bateguye umugambi wo kumugandagura, tukumva bamubaye hafi, tukumva na Yezu abo yari yishimiye, ingene bamuhemukira, ingene baja kugira umugambi wo kuzomugandagura, ingene mbere bazonamwihakana. Ca twinjira rero nkuko wabivuze mu minsi itatu ihambaye ku buzima bwacu bwa Kristo, ariyo twita Triduum Pascal. Kuwa kane mweranda, kuwa gatanu mweranda, eka no kuwa gatandatu mweranda. Kuwa kane mweranda mu gatondo usanzwe ko byari bisanzwe vyogizwe, kuwa kane mweranda niho duhimbaza ubusaseredoti. Ku mugoroba duca duhimbaza Ukaristiya. Ayo mabanga abiri arafatanye. Ivyo twahimbaje kuwa kane mu gatondo nivyo duheza tugahimbaza muri messe chrismale. Bamwe bayihimbaza kuwa gatatu, i Burundi wacu benshi bayihimbaza kuwa gatatu, mu bihugu vyinshi bayihimbaza kuwa gatatu. Ekleziya ikivuga kubera tutoshobora hari igihe bitugora gufata ingendo tuja hamwe
baca bafata ekereziya itanga uruhusha rw'uko bayihimbaza imbere y'uko uwa kane mweranda uba. Ni ukuvuga ashaka kuyihimbaza ku wa mbere, ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu mweranda. Benshi bahitamwo ku wa gatatu mweranda kuko ariho haba hegereye ku wa kane mweranda. Kuri uyu wa gatatu mweranda ariwe twohimbaje rero mu gatondo ku wa kane, turahimbaza ibanga ry'ubusaseredoti, aho ekereziya yose ija hamwe kumwe n'umwungere, abasaseredoti bakikije umwungere bagahimbaza isakaramento ry'ubusaseredoti. Mbere nk'uko kuva Vatikano ya kabiri bidutumirira abasaseredoti bagaheza bagasubiramwo indagano z'ubusaseredoti. Ego umusaseredoti watiwe yatigwa rimwe akatirirwa imyaka yose, ariko ni vyiza ko baza barasubiramwo indagano z'ubusaseredoti, tugasubiramo indagano z'ubusaseredoti, tukiyibutsa iteka n'ico riduhamagarira mu buzima bwacu. Ku mugoroba nawo ku wa kane mweranda duca duhimbaza ukarisitiya. Mubwo busaseredoti Yezu yavuze ati ivyo murabigire munyibuka, yatanze itegeko. Ibyo bagira mwibuka no guhereza iyo nkuka, bagahereza uwo mukate n'uwo muvinyu bihinduka umubiri n'amaraso ya Kristo. Gutyo bagahimbaza ukujabuka, bagahimbaza ingene Yezu ashinze irindi sakaramento rishasha kandi rizokwamaho. Yezu yakiriye umukate, yakira umuvinyu, maze ashingira isakaramento rishasha kandi rizokwamaho. Gutyo ivyo agize ku wa kane mweranda bigaheza bikaranguka neza ku munsi wa gatanu mweranda, aho yitanga koko, kuko Yezu ku munsi wa gatanu mweranda niwe aje gushitsa ivyo abahanuzi bose bavuze, ivyo abamutangiye imbere bose bavuze, ivyo ibitabo vyeranda vyo mu bwuzure bwa kera vyavuze kuri we. Vyose bivuga kuri we. Igome bigaheza rero bikaranguka, akabishitsa kuri uwo munsi wa gatanu mweranda. Gutyo za mfizi, ya masuguru, bya bimasa bahora bahereza bidakura ibicumuro, Yezu agatanga, agasesa amaraso yiwe ku bwacu, agacika inkuka nshasha, inkuka imwe rudende iza gusubiririza kera, inkuka imwe kandi izokwamaho imyaka n'imyaka. Ariyo ku wa kane mweranda yashinze isakaramento y'ukarisitiya kugira ngo ze turahimbaza iryo sakaramento, ze turahimbaza ivyo yaranguye ku wa gatanu mweranda mu kwitanga ko incungu kugira ngo dukire. Niyo nkuka rero ibandanye iherezwa, yaherejwe rimwe rudende, tuguma duhereza kubw'urukiza rwacu, kubw'urukiza rw'isi. Kuri wa gatanu mweranda rero araheza akitanga agapfa. Yavuze ati ku musaraba, dawe ndaguhereje umutima wanje, vyose birarangiye, dawe ndaguhereje umutima wanje. Gutya akajondamika umutwe agacikana. Umwe mu basirikare amusogota icumu mu rubavu, tuzobizirikana ku wa gatanu mweranda, aho twumva iminsi yose ku wa gatanu mweranda ukubabara kwa Yezu Kristo nk'uko twagushikirijwe na Yohani mu nkuru nziza ya Yohani mweranda. Umwe mu basirikare akamusogota icumu mu rubavu, maze hakisuka amaraso n'amazi, ariyo avamwo ya masakaramento, ariyo aturonsa ya masakaramento, amasakaramento adutyorora rya batisimo, amaraso n'amazi arivyo biduha ukarisitiya, eka n'ayandi masakaramento yose sinoshobora kubivugira muri aka kanya. Egome kuno wa gatanu mweranda. Wa gatandatu mweranda uca umunsi w'agacerere, nta nkuka y'imisa iherezwa, ni umunsi w'agacerere. Yezu yapfuye
sinovuga ngo turagandara twihebuye, egome kumwe na Bikira Mariya nk'abatumwa b'umwizero tugumana uwo mwizero, kuko Yezu yatubwiye ati egome bazonyica bangirire nabi, ariko ku munsi ugira gatatu nzozuka. Naho rero umunsi wa gatandatu uca umunsi w'agacerere, agacerere ariko kuzuye umwizero, kukwitegurira izuka rya Kristo, izuka ry'umukama wacu Yezu Kristo nk'uko yabitumenyesheje. Tumaze guhimbaza rero uwa gatanu mweranda, tukaja muri ako gacerere, duca twinjira rero neza rero mu guhimbaza amabanga ya Pasika, igiteramo ca Pasika, ari naco duhimbarizamwo ukujabuka, ukuzuka kwacu, intsinzi ya Kristo ikaba iyacu. Nico gituma mw'ijoro rya Pasika duhera guhezagira itara rya Pasika, umuco wa Kristo, bakanahezagira n'umuriro. Umuriro utuma, ni wa muriro wa mutima mweranda udukabura, ukabura ibiri muri twebwe. Itara rya Pasika, Kristo niwe muco wacu utumurikira. Gutyo tumaze guheza ico gice ca mbere, tugaca tuja mu vyo kumviriza ijambo ry'Imana, tukumva iyo twavuye, tukumva n'iyo tuja. Ugupfa n'ukuzuka vya Kristo novuga biducira inzira, bikatwereka iyo tuva n'iyo tuja, ko tugiye kuba igihugu gishasha. Ni mw'iyo nkuka rero, mw'ico guhimbaza iryo joro rya Pasika, duca duheza tugahimbaza liturgia y'ibatisimu, tugasubiramo za ndagano z'ibatisimu, tukagaragaza ukwemera, tugahakana shetani. Gutyo tukaba duheza tukabandaniriza ko dusangira, tugasubira kumva ko vy'ukuri tunywanye na Kristo, twazutse, twabaye ibiremwa bishasha, tugahimbaza Pasika. Duca tubandaniriza ko rero n'umunsi wa Pasika, gutyo mu gitondo eka n'umunsi wose wa Pasika twigina mu kanyamuneza, twigina akanyamuneza ka Pasika, duhimbaza indwi yose, indwi ikurikira Pasika, twigina intsinzi ya Kristo. Muri make rero ntiriwe ndarandira, twumvise iyi misi mikuru ko ari, muri make rero ntiriwe ndarandira, twumvise insiguro y'iyi misi uko ari itatu: iminsi mweranda, iminsi nshimikiro ry'ubuzima bwacu ariyo twita Triduum Pascal, kuwa kane mweranda, kuwa gatanu mweranda, eka no kuwa gatandatu mweranda, tugera ko duhimbaza n'ijoro rya Pasika. Muri make tumaze guhimbaza ubwo busaserdoti kuwa gatatu mweranda, nkuko nabivuze arivyo twahimbaje kuwa kane mu gatondo, ubwo uwo musi mukuru mw'iyo nkuka y'imisi aho ekleziya ija hamwe iri kumwe n'umwungere, bakahimbaza ibanga ry'ubusaserdoti, bakanahezagira n'amavuta ariyo azotuma abakristu abakomeza mu masakaramentu yose umwaka wose. Duca duhimbaza iyo misi mikuru, novuga umunsi mukuru umwe uhimbazwa mu misi itatu. Novuga si ibintu bitatu duhimbaza mu misi itatu, oya, ni inkuka imwe Yezu yatanze ku musaraba duhimbaza mu misi itatu. No kuvuga kuwa kane mweranda aho Yezu yagira Ukaristiya, kuwa gatanu mweranda aho Yezu yitanga ku musaraba turangamiza uwo musaraba, tukaja no muri ako gacerere ko kuwa gatandatu mweranda, tuza gusozera twigina intsinzi ya Kristo mw'ijoro rya Pasika. Novuga ni inkuka imwe duhimbaza, ni misa imwe duhimbaza mu misi itatu. Ni ukuvuga ntawohimbaza kuwa kane mweranda acavuga ati kuwa gatanu ndabihevye, ntaco nzogenda kuwa gatandatu, oya, hari ico abasimvye. Ni ukuvuga ni inkuka imwe tubwirizwa guhimbaza, gutyo tukayisozera twigina amabanga ya Pasika. Nizeye ko ngerageje kuvuga uko ndavyumva mu guhimbaza Pasika. Murakoze cane.
bakunzi muriko muraturaba kandi mukatwumviriza, turi kuri Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Umutumire ni Patiri Thierry Havyarimana, nanje turiko turayaga ni Patiri Ignace Nkurunziza. Mwibuke kugira subscribe, mwibuke cane cane gusangiza iyi nyigisho yo mu ndwi nyeranda abanyamuryango bose, abana b'Ekleziya bose iyo bari hose. Hanyuma abadasanzwe bari muri Ekleziya badukurikirana kuri Axia Vibes TV, mwumve agasabisho mwoterera abavukanyi banyu. Niko guhana iteka, niko gushigikirana, kuko twese turi mu rugendo ruja mw'ijuru. None Gapati, muri iki gihe tubona umengo hari ivyiyumviro bishaka kwerekana ko vyose ari co kimwe, imisi yose nico kimwe, nta gishasha musi y'ijuru. Ego, akamo Padre Thierry nk'umwungere, nk'umusaserdoti muri Ekleziya y'umukama ishingiye ku batumwa kandi yagenewe bose, akamo mwotera abakristu b'abakatoliki iyo bari hose kw'isi, cane cane abatibuka ivy'indwi nyeranda, ugasanga kumbure bahashize izindi programme, akamo batera nakahe? Urakoze cyane Padiri. Egome, mu Kirundi baravuga bati iminsi irasa ariko ntingana. No kwitiza ayo majambo kugira nsigure ivyo navuze. Nyamba mwagerageje kubizirikana mu kumva neza akamaro k'iyi minsi mikuru, k'iyi ndwi nyeranda, murumva ko ari uguhimbaza amabanga y'icungurwa ryacu. Vy'ukuri ubudashobora guhimbaza indwi nyeranda, iyi Triduum Pascale nyeranda, iyi minsi itatu nyeranda, nukuvuga n'ukwiyoberwa, ntazi n'icari. Novuga nti n'umukristu atazi n'icari, atazi n'ico akeneye, atazi n'icomuha urukiza. Mu bisanzwe iyi minsi myeranda ni nayo bakunze no gutanga, iba n'iminsi y'akaruhuko, abanyeshuri bakaja mu karuhuko, abandi bakaja mu karuhuko. Ni iminsi twobwirijwe gutekana kugira ngo duhimbaze mu gacerere k'umutima, tugashobora guhimbaza amabanga y'icungurwa ryacu. Ego, iminsi irasa ntingana. Ni iyi minsi itatu iheza ikatubera akanovera umwaka wose. Iminsi y'Imana, ku munsi w'Imana tuza turahimbaza ni Pasika y'umukama. Iyo Pasika iheza ikama ivoma kuri iyi minsi itatu twahimbaje, kuri iyi Pasika duhimbaza muri iyi minsi dusozerako mw'iyi ndwi nyeranda. Iminsi irasa ntingana. Egome, iyi si y'ubu turabona nk'uko babivuze, abantu basigaye bafata nk'ibisanzwe umunsi w'Imana, ukaba umunsi wo kwiryamira, umunsi wo kugira siporo, umunsi wo gufata izindi porogaramu zo kuja kuramukanya, umunsi. Egome, hariho ibikorwa usanga biba bikenewe mu buzima, ariko hari igikorwa ngombwa kandi gitegerezwa. Nk'umuntu azi ko yaremwe n'Imana, azi urukundo rw'Imana, arabwiriza guhimbaza umunsi w'Imana. Uwo munsi w'Imana nawo rero, nkuko nako ndabivuga, uvoma muri iyi ndwi nyeranda. Iyi ndwi nyeranda niyo imurikira umwaka wose wa liturujia. Uyu munsi, iyi minsi myeranda, iyi ndwi nyeranda, tugahita tukayihimbaza ata kintu tubangikanije, ata yandi maporogaramu adufashe, tukumva ko vy'ukuri ariho turi ku mutima no ku mubiri. Ahandi ho n'uruhombo, ahandi ho tuba turiko turahomba, ahandi ho koba ari ukutimenya, ahandi ho koba ari ukutamenya ico turi n'akamaro. None rero munkundire ndabipfurize rero nanje umunsi mukuru mwiza, ego wa Pasika, indwi nyeranda nziza, indwi y'urukundo,
indwi yo gukura, indwi yo kuvoma, indwi yo kuninahaza Imana yo yama itugirira ibitangaza. Ese iyi pasika yobabera nka pasika ya mbere, pasika muhura n'umukama, pasika y'ukunezerwa, pasika y'ukwigina intsinzi turashoboye ku bwa Kristo yadutsindiye. Murakoze, tugire Kristo. Padre Thierry, ni ukuri udushikirije inyigisho ikomeye cyane. Mbere umutwe haciye haza karirimbo twara turirimba kera, ngo umuntu aravuka yava ntawuhazi, canke yapfuye mbe yajaho ni hehe, yoho 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 n'amayobera. Kubw'inyigisho uduhaye uratwibukije yuko bitakira amayobera. Umuntu yaravutse ava mu Mana kandi amaherezo yiwe ni mu Mana. Ubu byaratomotse kubw'amabanga y'icungurwa ryacu duhimbaza, nk'uko bitubwiye mu buryo budasanzwe muri iyi ndwi nyeranda, na cane cane ku wa kane mweranda, ku wa gatanu mweranda, ku wa gatandatu mweranda, tugaca tubandanya na pasika, ni minsi mikuru ya pasika. Urakoze cyane Pati, urakoze kutwibutsa ko guhusha iyi minsi myeranda, kuko ngo iminsi irasa nk'ingana, iminsi irasa nk'ingana. Guhusha iyi minsi myeranda ku mukristu ni ukwiyoberwa, ni ukutimenya. None ako kamo n'ukuri nigashikire wowe muvukanyi uri kuraraba ukumviriza Action Vibes TV, uheze nawe ugashikiriza uwundi, na cane cane bajya kumbure basa n'abariko baribagira canke babifata nk'ibisanzwe n'imisi nk'iyindi. Bamenye ko ku mukristu akukira Eklezia Katolika iyi ni misi myeranda twibukiramwo ico turi, iyo tuva niyo tuja. Kandi abantu mwe nabo nibo batuma n'abandi benshi bagira amahoro. Abonona isi, abayitoba, n'abo bantu batazi iyo bava, batazi niyo baja, bajana nyabahururu. Ego nayo twebwe abakristo, abana b'Eklezia Katolika twaramenye iyo tuva mu Mana, kandi iyo tuja ni mu Mana. Inzira ni Yezu Kristu yapfuye akazuka. Yemwe nimubwirane, nimuhamagarane kugira ngo dusangire ibyiza by'indwi nyeranda, maze isi ironka amahoro, imenye uwayizaniye amahoro, ko ari Yezu Kristu yapfuye akazuka. Murakoze cyane Patre, tuzosubira tubegera atari kera cyane, kugira ngo mubandanye mudufasha, mubandanye mufasha igihugu c'Imana, mubandanye mufasha abantu benshi cyane kumbure batazi aho boshimikira ubuzima bwabo. Abadukurikirana kuri Action ubandanye uba umuryango munini. None mwebwe mwaturavye mukatwumviriza, ni musubire mushikane iyi nyigisho henshi cyane, kugira ngo abantu baheze bamenye uwo baha amahoro, bamenye umukiza wabo. Action Vibes TV ni kiraro kitujana ku Mana, kitujana kwa Yezu, kuko ukwemera kubyara ubuzima, ukwemera Imana bibyara ubuzima, ukwemera Yezu Kristu bibyara ubuzima, kandi ubuzima budahera. Ubuzima budahera nabwo n'akanyamuneza n'amahoro n'ubutungane muri mutima mweranda. Indwi nyeranda nziza mwese rero aho muherereye. Padre Thierry urakoze cyane, uzohimbaze neza ino ndwi nyeranda, pasika nziza. Mwese mugumane na Action Vibes TV, izobaherekeza muri ino ndwi nyeranda, kugira ngo muri buno buzima
tubandanye tujabukira mu buzima, tuva mu buzima tuja mu bundi. Muhezagirwe rwose, mugire iteka na giteka n'ahandi turivoma atari muri Yezu Kristo. Bye bye.